Turabaramukije. Dushimiye mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro bya Cankuzo TV. Ndabibutsa ngo abatagira subscribe mudushigikire mu kugira subscribe. Kuri mikro muri kumwe na Eric Nzoyisaba. Uno munsi ndamutse ndabaganira ku bijyanye na Samsung. Ikigo Samsung abantu benshi basanzwe bazi, bakaba basanzwe bakizi ku bijyanye n'amatelefone ngendanwa canke amafrigo canke amateleviziyo canke ibindi bikoresho bito bito muza mubona ngaho muhiri wanyu. Ariko Samsung tugira tuganire ku uyu munsi itandukanye n'uko kuntu muyizi canke itandukanye n'uko kuntu muyiyumvira. Samsung izina rigizwe n'indome indwi: C A M C U N na J. Indome indwi. Izina Samsung risigura ngo inyenyeri zitatu mu rurimi rwo muri Korea y'Epfo. Ikaze mu kiganiro. Izina Samsung rishatse gusigura ngo ikintu gikomeye kizoramba kandi kikaramba nk'inyenyeri, kuko inyenyeri mu kirere arizo zirambye kurusha ibindi bintu twaba twiyumvira ko bibaho. Samsung musanzwe mwiyumvira cyangwa Samsung musanzwe muzi ni ikigo gikomeye cyane kurenza uko twivyibaza. Samsung ni ikigo cyo mu gihugu South Korea cyangwa Korea y'Epfo. Samsung ikaba yatanguye mu mwaka 1938 itangujwe n'umushingantahe yitwa Byung Lee Chul, akaba yarasanzwe ari umunyakoreya y'Epfo. Samsung yatanguye ari akaduka gatoyi cyangwa akabutike kadandaza umuceri n'isukari, ariko mu nyuma iza kuva mu kigo gikomeye cyane mpuzamakungu kisa n'ikimaze gufata ubucuruzi mpuzamakungu kugeza uno munsi. Samsung iri mu bigo vya mbere bikomeye vyinjiza amafaranga menshi ku mwaka. Mwamenya ko Samsung ihiganwa n'ibigo nka Google, Apple, eka na Microsoft. Ivyo vyose Samsung ikaba yinjiza amafaranga menshi cyane kubirusha. Tubibutse ko mu mwaka wa 2014 Samsung ubwayo yonyene yinjije amafaranga angana na miliyari 305 cyangwa miliyaridi 305, mu gihe Apple yashira muri kora telefone za iPhone, iPad, iPod yo yashoboye kwinjiza amafaranga angana na miliyaridi 182. Google yoyo mu mwaka wa 2014 yashoboye kwinjiza miliyaridi 66. Samsung ni ikigo kimaze kurengana uko tuvyibaza. Ni ikigo kimeze nk'umutima wa Korea y'Epfo, mu gihe Samsung ishobora kwinjiza pourcentage 21 z'ivyinjira mu gihugu kurusha ibindi bigo vyo muri ico gihugu. Samsung twebwe tuzi ku matelefone gusa, ariko ni ikigo gisanzwe gikora ibindi bintu byinshi cyane bikomeye, harimo impuzu, imiduga, imiti, ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho by'itumanaho makuru aribyo bita equipement de télécommunication. Samsung irakora ubwato. Samsung irakora ama flash disk, irakora ama memoire. Samsung irafasha ibintu bikomeye cyane mu bigo mpuzamakungu. Samsung irakora inkoho z'intambara, inkoho ntonto, inkoho nini. Samsung irakora amablende, bya biduga binini bajana ku rugamba. Samsung kandi isanzwe ifise ibigo by'ubwubatsi. Mwomenya ko Samsung ariyo yubatse inzu ndende ya mbere iri mu bihugu by'Abarabu, ikaba yubatswe ifise etage canke amagorofa agerekeranije agera ku 162. Samsung kandi si ukuvuga ngo abakozi bayo baja kwiga hanze, oya.
Samsung isanzwe yifitiye universite yitwa SADI. Iyo universite akaba ariyo icura abakozi ba Samsung, ndetse si abakozi ba Samsung gusa, ahubwo abo bakozi Samsung irahindukira ikabafashisha ibindi bihugu kugira ngo baze kubifasha mu bijanye n'ubushakashatsi mu bigo byabo. Universite ya SADI isohora ku mwaka abahejeje ishure bangana 40,000 buri mwaka. Abo bakozi bisohoye si ukuvuga ko baba baje gukosora ibyo abandi bakozi basanzwe bakora, oya, ahubwo baba bashaka kugira ngo ubumenyi bageze ko uno munsi mu myaka iri imbere ntibazobe bakibukoresha, ahubwo bazobe bakoresha ubumenyi bushasha kandi buvuye mu banyeshuri bayo nyene Samsung yikoreye. Samsung kandi mwamenya ko ikora imiduga isanzwe, icyo bita Samsung Motors. Ukamenya ko Abafaransa barabirabye basaba Samsung ko boshiramo imitahe, baca bafata ikigo cyabo cyitwa Renault bashira imitahe muri Samsung Motors. Ubu kikaba gisanzwe cyitwa Renault Samsung Motors. Bakaba bakorana kandi bafisemo imitahe ikomeye cyane, mukumva ko n'Abafaransa bashimye ibikorwa by'abanya South Korea cyangwa by'abanyakoreya y'epfo. Mu mwaka wa 2015 Samsung yabaye nimero 5 ku isi yose mu bigo byakoze neza mu kugurisha ibintu byinshi bisanzwe byikorera. Samsung kandi mukamenya ko isanzwe ifise ibigo byinshi cyane, harimo n'ibicukura petroli, iby'ubwubatsi, ibicukura petroli, bikora imiti, tutibagiye n'ikigo kijeje gukora ibikoresho usanzwe dukoresha buri munsi za telefone, frigo, eka isaha, mudasobwa canke inyabwonko arizo bita computer. Nitwo kwibagira ko kandi Samsung ifise ikigo ca insurance canke assurance mu bisata bitandukanye. Samsung by'ukuri ni ikigo gitangaje, ni ikigo kirenze ukwemera kwa muntu, ni ikigo kimaze gushika ku bumenyi burenze cyane ubw'abantu basanzwe. Kuko uri muri Korea umenga ni nk'uko ibikenewe byose by'abanyakoreya Samsung yo bibakorera. Ivyo bigatuma abanyakoreya batigera bababarira umuntu n'umwe afise imitahe mu gihugu cyabo mu gihe adashatse gukora uko bipfuza, kuko bo babona yuko Samsung ibakorera buri kintu, bashobora no kubaho atakintu na kimwe bashobora kuza gukura hanze. Twibutse ko Samsung ikora ubwato mu nyanja canke mu mazi menshi, haba harimo ubwato bwa Samsung. Icyo tutokwibagira nuko Samsung ifitiye igisagara cayo bita Digital City. Ico gisagara kiri mu bisagara byinshi bisanzwe bifiswe na Samsung, ariko reka tuvuge gatoyi kuri Digital City. Digital City ni ukuvuga ifise abakozi bayibamwo 40,000. Abo bakozi basanzwe babayo, basanzwe bafungurayo, n'imiryango yabo, n'amashuri ariyo, n'ibitaro biriyo. Kandi rero winjiye uri umukozi usohoka ari uko urangije contrat, niho bisaba kuvayo. Uretse ko kwinjira no gusohoka birashoboka, ariko urasakwa ku buryo butangaje. Ugusakwa bibaho biruta nka kujya kuntu umuntu asakwa injira ku kibuga cy'indege cyangwa gisohoka. Kwinjira muri Digital City nabyo birakomeye cyane. Digital City ni umugwa mukuru w'aba electronician basanzwe bakora ibikoresho by'itumatumanako. Abakozi bose basanzwe bafashwa buri kintu, basanzwe bahembwa neza, basanzwe biga indani, basanzwe bafise ibigo byo kubaha ibintu bakeneye byose, n'imiryango yabo, n'abagore babo, n'abana babo, byose bipfuza bibera muri Digital City.
uwinjiye arasakwa, usohotse agasakwa, kugira ngo ntihagire ibintu na bikeyi by'ubwenge bwabo bakoresha byosohoka hanze ngo bije gufasha ayandi makompanyi akora ibisa n'ibya Samsung. Tubibutse ko Samsung yatanguye gukora televiziyo ya 12 pouces canke y'ibikumu 12 mu mwaka w'1970. Mukamenya kandi ko mu nyuma yavuye ikora computer canke laptop ya mbere mu mwaka w'1983. Bobo babatanze imyaka 14. Ni ukuvuga ko Samsung yakoze computer, abandi nabo bayiza kuyikora inyuma y'imyaka 14. Mumenya ko mu mwaka w'1990 Samsung yateje imbere uruganda rwo gukora ibikoresho electronique. Abanyakoreya y'Epfo rero bakaba bafata sogokuru wabo ariwe Lee Byung-chul, ariwe yatanguje Samsung nk'umutama w'inararibonye nka sekuruza wabo mu bijanye n'iterambere, kuko ariwe yatanguje Samsung ikaba igeze higera. Twibutsa ko umuhungu w'uwo mutama asanzwe ariwe ahagarariye imitahe yose ya Samsung, akaba ajeje kandi no kwamamaza ibikoresho bya Samsung. Mukamenya ko Samsung icatumye irenga Apple ikarenga Google kujanye n'uburyo yinjiza buri mwaka ibintu bijanye no kugira publicité cyangwa kumenyekanisha biteye imbere ku rundi rwego rwo hejuru ibikoresho byayo isanzwe ikora. Samsung kandi ni ukuvuga ko igurisha telefone nyinshi cyane kurusha uko muvyibaza, kuko igurisha mu isi hose. Mumenya ko LG ni y'Abanyakoreya. Koreya y'Epfo rero ifise icizere cyane, yitega ibintu byinshi cyangwa umusaruro munini uva muri ayo mashirahamwe, ayo group: Samsung Group, LG Group. Izo zikaba ari umutima wa Koreya y'Epfo. Twabamenyesha ko mu mwaka wa 2017 cyangwa na 2016 Samsung yagize ikibazo cya Galaxy Note 7 kuko yabaye telefone yabahombeje cyane, yagiye iraturikira ku bakiriya barayitwarira mu bucamanza. Samsung yafashe ingingo yo gutuma ko amatelefone yose ya Galaxy Note 7 no gusaba abakiriya bayo ko bahagarika gukoresha iyo telefone. Mu nyuma bavuze ko bahombye amafaranga menshi cyane. Leta ya South Korea yavuye itangaza ko amafaranga yari yategekanije gukoresha uwo mwaka agabanije ibice 21% kubera Samsung yagize ikibazo cy'ubuhombe kuri iyo telefone ya Galaxy Note 7. Twavuga kuri Samsung nitwoheza, ariko Samsung numvise ko atari iyo telefone gusa mutunze, numvise ko irengeye kumwe mwayumvira. Samsung igeze ku rundi rwego. Ibi bisigura yuko utokwihebura mu buzima, kuko umutama yatanguje Samsung ntiyari yizeye ko azoshika kuri uru rwego. Ntiyari yizeye ko ikigo yatanguye nk'akabutike ko kudandaza isukari n'umuceri, ko kizovamo ikigo gikomeye mpuzamakungu gishobora kwinjiza amafaranga menshi. Twibutsa ko Samsung kugeza ino saha ifise umutahe wa billions 182 duharuye mu byo bita GDP, umutahe wa billion 182. Murumva ko rero Samsung igeze ku rundi rwego. Murumva mukeneye imodoka muyisanga muri Samsung, mukeneye televiziyo, mukeneye brand, mukeneye inkoho ntoyi, mukeneye ubwato, mukeneye indege, mukeneye televiziyo, mukeneye isaha, mukeneye memory card, mukeneye flash disk, mukeneye ikintu cyose mwifuza muragisanga muri Samsung. Mwomenya ko Samsung ari uruganda rwa mbere rukora neza ibyo bita memoire drives
ukamenya ko mu matelefone yose original ndetse harimo na iPhone, memoire zose interne bashira mu matelefone yabo bazigurira muri Samsung. Imbere yo kurangiza kandi twabwira ko Samsung kugeza ino saha ifise abakozi ikoresha 287,439. Tukarangiza tubabwira ko mu mwaka uheze w'ibihumbi 2020 batangaje amafaranga basanzwe bakoresha, batangaza ko bakoresha trillion 26.41 amafaranga y'abanyamerika. Mwumva ko Samsung Corporation imaze kugera ku ntambwe ishimishije irenga uko tuvyibaza. Samsung kugeza uno munsi yohagarika gukora telefone, abantu benshi bakwibaza ngo yahombye, yugaye, yatashe. Ariko Samsung coba ari ikigo kibandanye gikora neza kandi gikora byinshi nk'uko twabasobanuriye. Samsung isanzwe ikora byinshi cyane rwose tutosubiramo. Rero turabashimiye ko mwabanye natwe mu kiganiro. Tubutse gukanda subscribe, like, comment na share kuri Cankuzo TV. Mwari kumwe na Eric Nzoisaba. Ndabashimiye.